Yes, reka tongo tubaramuza abakunzi mwese ba AS Studio TV tubifuriza n'ibihe byiza aho muherereye hose mu mpande zine z'isi twongera tubakengurukira kwa mwase mu gukurikirana ibiganiro byacu. Yes, kuri micro ko mubibona muri kumwe nanje ngenda kuri Jadon ushobora kunyita Jadon canke Humanity Boy. Nije turi kumwe muri uno mwanya kugira duteramane kugira tubateramishe mu kiganiro kidasanzwe. Ndiko ndabifashwa na Steve umujenda kiri muto cyane ari nawe atuma amajwi na y'amasanamu bibashikira bimeze neza. Ego reka mfate kano kanyarwanda ndabashimire no granda bahani ikaze mu gukurikirana iki kiganiro aho turi kumwe n'umutumire umutumire adasanzwe nkuko mwamaze kumubona. Ego n'umutumire uno munsi nabazaniye umuririmvyi mushasha novuga ati ni mushasha gusa yabihereye kera, ashobora kuba ari mushasha mu maso yawe, ashobora kuba utaruzi ko asanzwe abizi kuririmba, ariko no munsi turashaka no munsi rero bimenye yuko AS Studio TV twabazaniye impano idasanzwe. Ego reka tubaramutse cyane. Ndabaramukije cyane. Yes, dusabe wakiza bari kubadukukirana akapera nk'umuririmvyi turabigusabye kata. Sanzwe ndirimba R&B, rap, sinzi ico nobaha muri ibyo. Hagati ya R&B na rap dutoriki R&B rap reka dutore rap. Okay. Yes. Mbega bibera muri we n'igiki cyo dutsinda ko twahawe ubwenge bwo kumenya ingire tugenda kugira wa mubi namba ntabakiduhenda ndakunzwe ndarinzwe oya ntago bihakana niwe data twese dukunda nanje nkaba umwana nkiyamira mu gikiriza nka Yohana kuko je nawe twabaye umwe ntacyo dutanya aranzigama akandinda buri mwanya mu bwigobeko n'igitutu niho mba kuwa neseje rupfuna kuzimambamwo mu byaha by'isoya sinkibarizwamo kuko wabineseje ari wangereramwo hasinga intahe ntigorori bitujiza sareruya cyubahiro ciwe kiwasumba amajuru kuko icuri kito kwira kwisi canke mwijuru kundo rwawe ruranyuzuye nzaturanura inkuru. Yes, asante sana baba. Asante sana tena. Akazina kawe ni gute? Akazina kanje sanzwe nitwa Uwimana Jadome. Muri iyi muzike akoze ko izina rishobora kuba rirerire nahisemo gukoresha Jadon Bright. Niryo zina ushobora kusanga ko ku ma platform n'ama channels nkoresha. Ko mbona ubikora neza, iyi inspiration yo gukora ibintu byiza nk'ibi cyo kwandika nkuko yikura he? Nibaza ko ari Imana tu, so buhinga bw'umuntu no. Ni Imana. Yes. Yego. Watanguye kuvuga ati hagati ya rap na R&B. Mbe ivyo byose ko ari bibiri usanzwe ubikora byose? Byose ndabikora cyane. So ndabishimira Imana nyene nisanze byose ndabishoboye. Niyo mpamvu byose sanga ndiko ndabikora kubera mu bisanzwe abantu bakunda amastile atandukanye, hari abo usanga bakunda style ya rap n'abandi usanga bakunda style za R&B. So kugira ngo rero ubutumwa umuntu abashaka gutanga bushikire benshi ni byiza ko wiyumvira kuri bose. So kugira ubutumwa umuntu abashaka gutanga kuri bose bisaba kugira umuntu abivange kugira bushobore gushikira kuri bose. Ego reka tubakenguruke cyane. Ndabashimira nande cyane gose. Nikaze byinshi kuri AS Studio TV. Niteka cyane kuba ndi muri iki kiganiro. Ni kuri ndabashimira cyane nyene AS Studio TV abeko badukurikirana bose. Ibintu bimeze neza mugire subscribe kuri channel. Ni channel igitabyosha cyane bazaniye bishasha cyane ingabire zitandukanye. Ntimutangwe mukore subscribe, like, comments na share kugira ngo bishore kubashikira cyane. Nabantu beza cyane kandi bafise kazoza cyane ko gutuma babona amatara y'abajene, amatara y'abantu bataramenyekana ashobora gushika kure cyane. Ndabashimiye gose cyane. Yes, ni Jadon Bright guhitamo impano y'umuririmvyi. Mbe gute wamenye yuko ushoboye kuririmba? Gute vyakozemo gute twovuga ati jatanguye gute kugira ubone yuko ati kuririmba ni impano yanje, ati niyo cara yanje yo gukuza? Ubundi ikintu umuntu afise impano mu kintu icambere ushobora kwibonera ko nuko ikintu ubugikunda cyane ukumva kirakurutira ibintu byose. Narabikunda ariko nibaza ko ari kubikunda gusa mais après kugira ngo bishobore gukura bishobore kugaragara nuko byagaragariye muri church niho byakuriye ntangura kubona ko ndabishoboye, ntangura kumva yuko kuba mu macece turirimba indirimbo z'abandi mu guhimbaza no gutazira numva ko najewe nshoboye kuririmba indirimbo ziwanje hama ubutumwa nkeneye bugagera ku bandi. Kugira ukuragize ijambo ry'Imana mu bantu na cyane cyane mu bakunda kumviriza indirimbo babicishije
ku maradiyo canke mu matelefone ya abo. Ego iyo niyo hangiro novuga ati wihaye kugira ushobore gukwirakwiza ubutumwa sije none? Ego cyane n'ubundi kubera burya abantu benshi usanga dufise ivyiyumviro bitandukanye tukabura aho tubiserurira. Rero ku bwanje numvise bivanye n'ivyiyumviro fise muri jewe ko bikwiriye ko ndabicisha mu kuririmba kandi biciye muri iyi ngabire nyene nisanze fise kuko benshi dufise ingabire zitandukanye ariko nashimye ko muri ubu butumwa ubwo no bucisha mu kuririmba kandi bikagenda neza cyane. Yes, ni Jadon Bright arinjiye muri game na cyane aje atuzaniye indirimbo za gospel. Ego kubera iki wahise mu gospel? Hariho abantu baririmba indirimbo nyinshi z'urukundo, bamwagara ku ndirimbo z'urukundo, indirimbo z'ubuzima. Mbe nka Jadon Bright guhitamwo gospel ni kuki? Sinovuga ko wari ubwenge nashyizemwo ariko nabyisanzemwo kandi mu bisanzwe gospel novuga ko ifise akamaro cyane nubwo hari abaririmba z'urukundo cyangwa izindi impanuro ariko mu bisanzwe gospel turabizi yuko irimwo ibintu byose. Ni ukuvuga impanuro zirimwo bivanye n'ubuzima ushobora kugenda ubayemwo canke ubuzima bushobora kugutuma imigenderanire yawe ufitanye n'Imana ishobora gukura canke ikaguka. Niyo mpamvu nahisemwo gukora gospel. Yes, reka tugushimire cyane. Nanje ndabashimira gose. Ego na Studio TV hono musi turi kumwe n'umujene adahengesha yakora ibyiza cyane mu gukoza impano ziwe. Ego ni Jadon Bright araje muri game kandi turabonye YouTube yiwe channel yiwe ya YouTube igikorwa ca mbere ashize ko ibaye challenge y'umunyarwanda. Ego kubera iki kuyumvira gucangura kuri challenge? Ukuru natanguye challenge ni kuvuga nari sanzwe fise plan y'indirimbo nariko ndakora. Iyo ndirimbo ariko sinebwa yashire ku mugaragaro. Ni kuvuga nkuko nababwiye sanzwe nkora rap. Rero ni kuvuga challenge barayindungikiye nk'umuraperi. Nanje ndayiyumvira ko ndavuga ati kome nk'umuraperi kandi afise ikintu ashobora gushikiriza abantu. Sinshobora kungisha akaryo ndose. Aha match ndayikorerako. Ni indirimbo yakoze n'umunyarwanda yitwa Dorimbogo ariko je nasinye kuyikora ko challenge mu gutanga impanuro ku bantu kuko irimwe impanuro cyane nanje ndayikunda kandi yaramfashije kandi mwumve ko banaraye bahereje nuko nanje ubwanzi yabanje kumfasha namwe ndayibatura cyane mugende kuri YouTube muyumvirize murasanga nk'ubutumwa bukomeye cyane. Ego dusobe munywanyi nawe kuradukurikirana wumvirize indirimbo yi challenge y'umujene y'u Jadon Bright aho yatanze impanuro nyinshi zidasanzwe abicije mu iyo challenge yiwe. Ego inyuma yo gukora challenge uraje nka Jadon Bright umuririmvyi wa gospel cyane kuri rap uraje urabandanije muri game inyuma ya Dorimbogo urazanye ikindi gikorwa itara. Ego mbe itara tutanguye ku iyo titre washatse gusigura iki? Iryo tara wavuze n'irihe tara? Ni kuvuga itara irimo intayi ikomeye cyane mu kwandika indirimbo itara. Inspiration yakuye muri Matthieu 5:14 na 15 niho hatubwira ngo nta ushobora kudomeka itara ngo agibike k'igisimbo ngo ariko ngo arishyirano hataramusogira ngo riboneshereza abantu acongera kati mu muco w'isi kugira ngo rowe nkora indirimbo itara nisunze kuri iyo inspiration batubwiye ko turi itara turi umuco w'isi yari nk'intayi ndiko ndashingira ku muntu yamenye Imana. Ni kuvuga ni itara ari ahari kugira ngo atume abataramenya Imana canke abandi bantu bamenye Imana biciye kuri we. Rero umuntu wamenye Imana ni kuvuga inyuma yawe hari abandi bantu benshi bataramenya Imana bakeneye wewe kugira ngo bashobore gushika kuri iryo hangiro kugira ngo nabo bumve yuko bahezagiwe ari itara bakabishingira n'intahe kuko n'Imana yiri kurashingira intahe ikintu. Hariho ikindi kintu cyongera kuko turazi n'umuntu y'umushimi yarakongera. Rero n'Imana natanze ubutumwa bwo gushima kugira ngo uri kurashima Imana nayo yumve ko washimye nayo isubire nyene ikongere. Ushime Imana kugira ushimire Imana nayo isubire ikongere. Ego ni nyuma yo gusohora igikorwa igikorwa itara turacumva ku ma radio menshi atandukanye. Ego nk'akabazo gato
tukuvuga ko kijya gikorwa kugira gishike kuri rujya gwego ko kuvuzwa na cyane nka Jadon Bright wavyakiriye gute? Ya nabisinye cyane ubundi sinaye ndavyiteze kubera burya intango yamigoye ariko kimwe gusa mpamya canke singire nahe nuko hamwe n'Imana byose birashoboka. Birashoboka suko ari ubuhanga bwanje ariko turi kumwe n'abantu byose birashoboka cyane nkuko turi kumwe na mwebwe ni mwebwe muhari kugira ngo mutume ibikorwa byacu bishika kure bishikira benshi kandi hamwe namwe bizo birashoboka byose. Ego Imana ishimwe. Amina. Amen. Yes, ni Jadon Bright araje muri game nk'umuririmvyi wa gospel. Yes. Mbe ugereranije kuraba gospel yo ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ugereranije n'ibindi bihugu vyo muri East Africa. Uyiha ikibanza ca kangahe? Aho biragoye kugira ngo mvuge ati ndayihaye ikibanza ca kangahe ariko kintu kimwe shobora kuvuga nuko ugereranije n'imyaka yaheze imyaka iri nyuma. Twarateye intambwe cyane. Twateye intambwe cyane kandi tuje imbere gose. Kimwe gusa novuga sino camvuga ngo turabambere ariko hariho byinshi bikenewe. Ati rero nibiki bikenewe. Ikintu gikenewe nuko mubayikora hoba ubumwe cyane. Ubumwe nti muhari cyane. Ariko ubumwe bumaze kugwira turazi byose birashoboka. Birashoboka cyane. Ikindi naco reka ndakivuge ntugizige mu ma Eglise kesi aho mbaye canke n'ahandi hantu turakunze gusanga turiko turakoresha indirimbo z'abanyarwanda cyane uri uhageze rero utabizokwiyumvira ati mu Burundi nta gospel zihari ariko mu Burundi gospel zirahari ndabatumirira cyane gukunda ivy'iwacu tuze turakoresha ivy'iwacu tubikunde niho tuzotuma natwe no hanze batwiyumvira ko usange natwe twarafase ikibanza ko kuguma tubona ko iby'abandi ari byo byiza ibyacu nabyo tukabiha agaciro gake cyane. Yes, nka Jadon Bright impanuro za mbere kuma Eglise ari indirimbo usanga bariko ravuza z'ikinyarwanda canke zo hanze y'igihugu ukamenga mu gihugu iwacu ntaba gospel bahari. Ego izo ni impanuro za mbere. Nk'izi ni impanuro wotanga cyane ku bantu bavuga ati bakukirana umuzi gospel ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira gospel y'igihugu cyacu cy'u Burundi ishobora kugira isanamu nziza ndetse isumba uko iri ubu muri East Africa ndetse no muri Africa na cyane gospel y'u Burundi ikagira hit novuga ati ikagira success gusumba izifise ubu. Ego impanuro wotanga zindi nizi? Impanuro notanga icambere nakivuze kwanza no kubikunda. No kubikunda uko zindirimbo dushigikirane cyane ubundi mu ma Eglise niho hari abantu benshi cyane botuma nk'abana b'ishengero dufate baba bari mu ishengero botuma botera intambwe nibo ba mbere bo gufata mu mugongo abo banyempano baba bahari kubera nta wundi muntu burya asumba umuntu wo muhira abo mu rugo babakunde cyane hanyuma ikindi tugerageze dukunda ibyacu. Nico gikuru cyane kuko ikintu wamaze ugikunda nta mpamvu kitagera kure cyane. Ni Jadon Bright muri gospel nk'umuririmvyi wa gospel mu Burundi. Ego mbe nka Jadon Bright ndibaze ko nturi wa mbere umuririmvyi ngaha mu gihugu cyacu uje uririmba gospel hariho abandi novuga ati baragutanguriye. Ego mbe nk'umuririmvyi uvuga ati uyu ndamwisunga muri gospel yoba ari nkande ngaha mu gihugu cyacu? Kibazo cyiza cyane. Mu bisanzwe aha mu Burundi ni benshi batwitangiriye imbere kandi twubaha cyane. Sinova ngo nisunguye ariko burya buri muntu wese umuntu amukurikirana canke amuraba bivanye n'icyo ashaka gukuraho kandi nta muntu adafise akamaro ariko hari abantu nyene twubaha cyane murabizi ba Apollinaire ba Dudu ba Fortran na generation zindi ziriko ziraza cyane ziriko zibikora neza cyane ndabona bakurikirana cyane cyane gose. Sawa ariho abandi bantu twubaha nk'aba Apollinaire na ba Fortran ndetse n'abandi. Yes, ni Jadon Bright ndazi muri gospel indirimbo zizokora novuga ati indirimbo zoba uri kurakora uri umwe canke ku gatwe kawe wenyene. Ego nka Jadon Bright yifuza gukora nande? Ni kuvuga
sinzi ngo nova ngo nifuza gukorana nande ariko buri wese twokorana kuko intumbero ni imwe nugutuma jambo ry'Imana rimenyekana nugutuma Kristo amenyekana kuko twahamagariwe ngo dukwize ubutumwa bwiza hose ni kuvuga buri wese yaba uw'igihanganga cyanke utari w'igihanganga ko bose nta kibazo nta n'umwe tutokorana ariko urashobora kuvuga ati muri aba nifuze ko ubwa mbere twakorana n'ubu kuko niwo nkunda ukuntu ameze niwo nkunda ukuntu akora ati ndakunda imigendere yiwe ndabakunda cyane mu busanzwe ugiriwe amahirwe yo guhura nabo twita abatwitangiye imbere nkabona avuze ba Portra ba Dudu ba Polinaire n'abandi ugira amahirwe yo guhura nabo ni kuvuga byoba byiza cyane kubera hariho experience bafise hariho byinshi babonye baciyemo nawe mu gihe wowe uri kumwe nabo uri connecte nabo boshobora kumenya ugatahura nkuko buri musasa ari byinshi butaramenya byose no bikunda cyane yes nk'ubu wo guhuza na Fortra ati ni mumarane 30 minutes ico kwivuza ko mwoganira nikihe ikibazo bamubaza nikihe umujanye na gospel nk'icyo muza nawe umwanya muto tukavugana musanzwe no musaba impanuro kubera bobo umuziki burya bawutanguye gospel itaragwira cyane ngaha mu gihugu niyo mpamvu no mubaza byari bimeze gute byagenze gute kugira ngo nanje bize bimfashe gushika aho nshaka kugera kuko mu bisanzwe abantu baba baragukure bafise experience hari ikintu uba ukeneye yes ni Jadon Bright nk'indoto ziwe nk'umuririmvyi wa gospel na cyane cyane ku gihugu ndetse no muri East Africa nizi indoto zanje namanye kuva kera ndifuza mu ndirimbo zanje ko hari abantu bazomenya Imana yego bazomenya Imana kandi atari ngaha mu Burundi gusa ndifuza kuba kuzibona umunsi umwe mpagaze kuri stage atari mu Burundi kuko mu Burundi so twaharenganye ndifuza kuzoba ndiko ndavuga ubutumwa abantu b'amahanga atandukanye bakamenya Imana bagakizwa yes kandi wamaze kubitangura natanguye nuko nyene naje mu nyite nuko nyene naje yes ego tugushimira cyane kuri no kiganiro nanjye ndabashimiye cyane mwakoze nk'akabazo uvuga ati iki kibazo nk'umujournaliste bagiye kukimbaza nikihe kugira wibaze hama wiyishura kugira abariko badukurikirana bumve nimbara kantu ko bagahaze ko ntoba ntibose kukubaza nawe ugashireko nk'akabazo mwabamwe bagiye kumbaza nk'akabazo mwabamwe nubamvuga ati mwamutambajije kuba mwamutambajije ati YouTube yanyitwa gute bashaka kutora hehe ego kugira ngo nyene abadukurikirana ibikorwa bishishikare kubasikira ego Shumugira ko munayivuga bashobora kubona ibikorwa byacu usanga kuja kuri YouTube kuri channel yanje yitwa Jadon Bright official ukirike ko ucubibona ama ugire like comment share ugire na subscribe canke sabone kugira ngo ibikorwa byacu bibandanye kubashikira ariko mutibagiye AS Studio TV mushishikare kugira subscribe musangize ibikorwa byayo beshi kuko iraje muyitege iraje ni fire cyane mu gushigikira ibikorwa by'abajene ndetse no mukumviriza ubutumwa buciye mu ndirimbo za Jadon Bright ego ego bayikore cyane subscribe yes ego twovuga ati tugiye kuja ku musozo w'ikiganiro nka Jadon Bright ego duhitangure nk'impanuro cyane kugwaruka utisunza ati gospel canke rap kiragwaruka gose ndetse no mu buzima busanzwe impanuro za mbere kugwaruka wotanga nizi nk'impanuro ha ugwaruka rudukurikirana kimwe gusa no tangurirako niba ufise impano kanaka gufotora kuririmba gukina umupira gutwenza so tara yawe ntuyifishe ubusa ibyaza umusaruro uyikore kandi uyikore yikunze
binashobotse ikuraze n'amajoro ntusinzira ariko wumve wonyene wokora gushika kugira ngo ushike ku mpano yawe iguteze imbere gushikeko nk'indi mpanuro noha ni ku bavyeyi babo kubera abana hari gihe nyene bisabwa ko twubaha abavyeyi bacu ariko cyane cyane ku bavyeyi muri ko muradukurikirana n'abandi mutwumva abana banyu bafite tara mu kintu ntimushime ko bakora mwebwe ibyo mushaka ariko bafashirize kuri iyo ngabire yabo kuko nitugumane ivyumviro nyene byo bikiri hasi ariko twuguruke mu vyiyumviro umwana afite tara mu gucapa mushigikire kugira ngo iyo mpano mugeze kure kubera rero bese ucusanga nk'ubu dufate nk'umuvyeyi wabo yari nk'umuganga asavatse abana banje shaka ko bazoba abaganga shaka ko bazoba baki ariko banzurabe ikintu akunda n'ikintu yiyumvamwo niho uzosanga biriko biragenda neza kandi nivyo biba bihwanye n'impwemu yiwe na spirit yiwe ego ni navyo biba bihwanye n'impwemu yiwe na spirit yiwe ego ni Jadon Bright kumwe nawe mu kiganiro ngovuga ati tumaranye umwanya utari muto ego kadufate nawe tugushimira mu mwanya wawe wasema kudukurikirana tugusabe kandi twongera dusaba no umuririmvyi wacu ariko Jadon Bright arona umutumire w'uno munsi agira akajambo kanyuma abwiye abamukurikiranye canke abadukurikiranye kuri AS Studio TV nk'akajambo no tangurira ko cyambere no gushimira AS Studio TV gushimira abadukurikiranye nkashimira n'abandi bantu biteguye kudushigikira ndabizi barahari nshaka ko tutarababona ariko ndabashimira mwebwe mwese mugiye kudushigikira mugiye gushigikira ino TV mugiye kunshigikira mu bikorwa byanje ndabasabira umugisha nyene mwitegure nyene Imana bakoresha nyene mudushigikire ego mwabibonye gusa nawe mu mwanya wari kuradukurikirana nga kuri AS Studio TV osimbire hejuru muri research wandike Jadon Bright official hama unezeregwe ndetse unakurikirane ndetse numvirize ubutumwa bw'uyu musore bw'uyu mujene adahengeshanya gucisha mu ndirimbo ziwe kugira ahanure abana bariya na cyane ngo turi ngaha ku isi ariko impera n'imperuka tuzohava mbe igikuru nuko twonezerwa hano ku isi ahubwo igikuru nuko twomenya ati mbe nitwamara kuva hano ku isi tuzoba tugiye hehe ego nawe ni Jadon Bright nawe adahengeshanya gutanga impanuro nyinshi ati dutegure inyuma y'urupfu hacu kugira inyuma y'urupfu haze hagende neza tugishinge kuryoherwa ahubwo twibuke ko inyuma y'urupfu hari ubundi buzima ego reka nagushimira rero mu mwanya wese wese gukurikirana ibiganiro vya AS Studio TV ndagusaba kugira subscribe nimba utarabikora ariko ntiwibagire like share na comment kuri kino kiganiro na cyane aho dushigikira impano z'ugwaruka tugashimikira cyane gukuza impano zabo ego reka tubakengurukire rero tubashimira twongera tubasaba mushishikare kudukurikirana merci beaucoup